turabahaye yambo mwese banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye mu makungu ya kure, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, barijya no ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, barijya no ku mugabane w'Afurika, muri mu bihugu nka Kenya, Zambia, Uganda, Afrika du Sud, Mozambique, Malawi, abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bikugera kaho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, rero reka tuyatangurira kuri iyi nkuru iriko iravugwa mu mutekano. Umutekano w'igihugu biraboneka ko wahungabanye cane, ivyaramutse bibangaha mu gihugu cacu c'u Burundi birerekana ko hariho ihungabana ry'umutekano. Mu gipolisi bariko barimenyereza ibijanye n'imyiyerekano, baratekewe n'icoba, barafise ubwoba ko umwanya ku mwanya hashobora kwiyadukiza imyiyerekano, imigumuko ishobora gushikira igihugu cacu c'u Burundi umwanya ku mwanya. Ni mu gihe rero biriko biragenda bivugwa aho mu kanya twagiye tubaha inkuru, amakuru ariko aratohozwa yavuga imyiyerekano y'imbonerakure zahuriye mu Nyakabiga zitera zija kuri stade Intwari. Ababonye abo bantu bari bumiwe, babonye urwaruka rugenda ruvuga ko rushaka amahoro kandi ko rukeneye akazi, rwasaba amafaranga ngo rukore canke bagwinjize mu gipolisi n'igisoda. Mu nyuma ngo banatewe amagaze gaze lacrimogene nyine zimwe abapolisi bifashisha iyo bariko barakinga imyiyerekano. Yari imyimenyerezo y'igipolisi, kwari kugira ngo igipolisi kimenyereze mu gihe ugwaruka goramuka rugiye mu mahanda rugiye kwiyamiriza canke kwiyerekana vyogenda gute. Duhejeje kuronka umuco wavyo, wabikurikiranye neza yatwandikiye agira ati: nduguruye Twamugina. Kw'iyo nkuru y'imyerekano niho narindi, ni ukuvuga n'imyimenyerezo y'igipolisi aho bariko baritegura uko bokwigenza habaye imigumuko. Bari bagabuyemwo imigwi ibiri, hariho parti yagira imyiyerekano, abo bari bambaye impuzu zisanzwe bafise n'amashami y'ibiti. Uwundi mugwi bari bambaye impuzu z'igipolisi, nibo bagwanya iyo myiyerekano. Hariho na ambulance yatwara nk'ababa baguye hasi. Hari uwo bafashe hama bamera nk'abamutwaye, mu nyuma mbona baramurekuye, niho naciye ntahura ko ari ibikino. Hari nk'isaha zitanu bagenda bavuga vyinshi bitandukanye, ni ukuvuga vyasa nuko ari imbonerakure zicanze n'abapolisi bambaye sivile. Batabikubwiye vyari biteye ubwoba. Ubu vyaheze kuko na kizimyamwoto zari zihari zagiye.
none igipolisi coba ndugaye twamugina nyine niho uyo yatwandikiye yahereje murantunge. None igipolisi coba gifise amakuru y'urwaruka rwokora imyerekano rusaba kuronswa akazi. Muri 2015 imbere y'uko haba imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, habanje kuba imyimenyerezo y'igipolisi mu mabarabara ya Bujumbura. Nabo bavuga ko bariko baritegurira imyerekano, ariko bo ico gihe basa n'abarondera gutera ubwoba abo kwiyumvira imyerekano. Birashoboka ko izi nkuru za Gen Z iguma ivugwa mu bihugu bitandukanye, yoba itanguye gutera amakenga abatwara igihugu cacu c'u Burundi. Mu kiringo c'umwaka gusa Gen Z imaze gutembagaza ubutegetsi muri Bangladesh, Nepal na Madagascar. Imyerekano ikomeye ya Gen Z yarabaye muri Kenya, iratuma haba ibihinduka muri Maroc. Muri Tanzania ntirahera neza, ni urwaruka ruhurira ku mbuga ngurukanabumenyi hanyuma rugakora imyerekano yo kwiyamiriza ibiturire leta zititayeho ibibazo bihanze urwaruka, akarenganyo, abategetsi bigarurira itunga rusangi. Haraho urwaruka ruza rusaba kuronswa amatara n'amazi, akazi, amatora meza. Uru rwaruka rusanga kenshi rutagira indongozi, niyo leta zisenyutse haboneka abandi batware ataco bapfana n'urwo rwaruka. Nta nkeka ko amareta menshi ariko araterwa ubwoba na Gen Z. Imyimenyerezo yakozwe n'igipolisi uno munsi irahuye n'ikibazo gihanze urwaruka rw'u Burundi. Ikibazo c'akazi. Iyo myimenyerezo y'uno munsi yakozwe n'imbonerakure n'igipolisi yavuga ibibazo n'ubundi urwaruka rushobora kubaza, nuko vyahavuye biba ibikino nyene. Ni ibintu bibandanya gukomera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi rero, aho bamwe batariko barabona inyishu. Batanguye kugira icoba rero ko urwaruka rw'u Burundi narwo rushobora kuja mu mabarabara, kandi bikaboneka ko abo mu bihugu bigiye bitandukanye bashobora guhurira hamwe bagafashanya bakiyamiriza ubutegetsi, intwaro mbi idatunganiriza abenegihugu. Ivyo vyose rero akaba ari vyo bihanze urwaruka rw'igihugu cacu c'u Burundi. Abategetsi bakabona ko nabo bishobora kubashikira nk'uko vyaciye bishikira Tanzania, kandi vyaraboneka ko igihugu ca Tanzania ari igihugu kitashobora guhirahira ngo abantu baje mu mabarabara biyerekane nk'uko vyaciye bigendekera Madame Samia Suluhu atwaye igihugu c'u Burundi muri kino gihe. Imyaka yariheze ari myinshi cane igihugu ca Tanzania kibayeho mu mahoro atawigaragambya. None biraboneka ko ibintu vyahinduye isura. Mu Burundi rero aho biroroshe cane kuba imyiyerekano yo haca ihashika, kandi hava ihakoze ikintu gitangaje cane gishobora guhindura ivy'ubutegetsi bw'u Burundi buriho muri kino gihe. Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza
canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha.